Igitondo cyiza bakunzi ba Kamenamutwe TV, reka tubashimire ko mukomeje kubana natwe itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024. Wowe wese wakoze subscribe ku Kamenamutwe TV ndagushimiye. N'amakuru yihutirwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba acyuriye igihugu cy'u Rwanda ko umutwe wa Tabara waraye wishe abantu mu Burundi, ariko nanone atangaza ko u Rwanda rwahaze imikeke iva mu kiyaga cya Tanganyika, indagara n'amamesa ava mu biti by'ingazi. Umva ukuntu perezida w'u Burundi acyuriye u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni agahinda ku banyarwanda, yewe ni n'igisebo ku barundi. Umva ko perezida Evariste Ndayishimiye abivuze. Turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Uburundi, ibibondo arivyo vyari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha abakomeretse tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bokwikubita agashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hampande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene, uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu Ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi. Icyo twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutatana mugenzi wawe urabanza umusaba amahoro, ngo niyanka amahoro uratabaza abagenzi kugira bamuhanure, n'ivyanka naho Imana izogira icivuze. None rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero, bikubita agashi, bigenze runtu babone ko inzu y'umubanyi ihiye nagwawe ibigeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntaco bizoteza ko imbere ubwo butegetsi. Tugiye kandi gutaka amakungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu, kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga. Nibatagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye kuko bariko barema urwanko hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu ataruhara babishisemo. Barundi bene wacu, naho twahuye n'izo nyatsi, turashimiye abateramira amahoro n'umutekano bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abenegihugu, kuko kubera abo buraca bukira
ntawuturuka buka ngo atahe bunyama. Amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cyose. Iyi gikorwa gisaba ko ata murundi n'umwe yo kwiyonjorora hageze guteramira amahoro canke guhinda ikibiri cyo gutera iteka impetso yaduhetse aribwo Burundi bwacu. Abanyarwanda mwese, inshuti z'u Rwanda, mbanje kubifuriza mwese umugoroba mwiza. Ngiye n'umuryango wanjye twifurije abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda umwaka mushya muhire, umwaka w'ibyishimo n'uburumbuke. Umwaka ushize waduhaye impamvu nyinshi zo kumva ko twishimiye iterambere igihugu cyacu gikomeje kugeraho. Abantu baturutse hirya no hino ku isi hose bakomeje kuza mu Rwanda mu nama n'ibindi birori bikomeye nk'amarushanwa ya Basketball Africa League, Women Deliver, Giants of Africa ndetse n'igitaramo cya Global Citizen. Kwakira ibi birori bitanga amafaranga n'akazi mu banyarwanda bigateza igihugu imbere. Twatangije kandi ikigo cy'ubushakashatsi cya IRCAD gitanga amahugurwa ku buryo bugezweho bwo kubaga mu buvuzi, n'uruganda rwa BioNTech rukora inkingo. U Rwanda rukomeje kugaragara nk'ahantu heza ho guhanga ibishya mu buvuzi n'ubuzima, kandi tuzakomeza kubyubakiraho. Ikibanze muri ubu bufatanye bwose ni icyizere. Kubera ko twifitiye icyizere kandi twizerana n'abafatanyabikorwa bacu baturuka hirya no hino ku isi, bagirira u Rwanda icyizere, bikagaragarira mu bufatanye buganisha ku iterambere. Buri munyarwanda akomeje kugira uruhare mu byo twagezeho kandi ndabibashimira. Nibyo koko twahuye n'ibibazo n'izindi mbogamizi nk'umwuzure no guta agaciro kw'ifaranga byatewe n'ibibera ahandi ku isi, ariko twashyizeho ingamba zo guhangana nabyo. Dukomeje kandi guhangana n'umutekano muke mu karere kacu no ku mipaka n'ibindi bihugu. Ndagira ngo mbabwire ko dushobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko byaba bingana kose, nubwo akenshi biba bidafite ishingiro. Twe tuzakomeza gukora ibikenewe kugira ngo abanyarwanda bahore batekanye uko byagenda kose, kandi u Rwanda ruzakomeza gukora uko dushoboye mu bushobozi bwacu gufasha abavandimwe bacu ahandi muri Afurika mu kugarura no gusigasira amahoro n'umutekano. Mu mwaka uwo ari wo wose, ahantu hose ku isi, ntabwo habura ibibazo. Ibyo rero bigomba gutuma duhora twiyemeza gukora byinshi birushijeho kandi byiza. Mu by'ukuri muri ibyo byose duhura nabyo, dukomeje gutera intambwe ihamye tugana imbere nk'uko imibare ibyerekana. Tuzakomeza muri iyo nzira. Iyo twibutse aho twavuye n'uko twari tubayeho, dusanga nta mpamvu dufite yo kwinuba no gucika intege. Ikimenyetso kidukomeza kandi kiduha icyizere cy'ejo hazaza ni imbaraga tubona mu rubyiruko. Uyu mwaka dutangiye ni umwaka w'ingenzi ku gihugu cyacu. Twizeye ko tuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena ahazaza h'igihugu. Nongeye kubifuriza mwe n'imiryango yanyu mwese umwaka
mushya muhire w'ibihumbi 2024. yego ni ijambo ry'igihugu rya perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse n'ijambo rya perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida w'u Rwanda umubyeyi wacu Paul Kagame. Ni amagambo y'ihumure ubwo ku Burundi ni ijambo ry'ubushotoranyi, ariko ku Rwanda ni ijambo risubizamo imbaraga abanyarwanda, ni ijambo ribahumuriza, ni ijambo ribakomeza, ni ijambo ribabwira kureba imbere, ni ijambo ribabwira kudacika intege, ni ijambo ribabwira guhangana, ni ijambo ribabwira guhatana. Iri jambo rya perezida uku gushotora u Rwanda, haba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Congo, bihatse iki ku Rwanda? Byose tuzagenda tubibakurikiranira, tugende tubibabwira neza.